n'impinduka zidasanzwe zabonetse ku makuru twakuye mu barongozi b'ishengero rya Pentecote kuri wa 23 kwezi kw'icumi aho ishengero rya Pentecote ryasubiwemwo uburyo ritunganijwe ivyatumye hashirwaho uwurirongoye iryo shengero ku rwego rw'igihugu bise Super Archeveque NIZIGAMA Esron yarasanzwe arongoye ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro i Makamba, akaba ariwe muri kino gihe ajejwe uburongozi bw'ishengero rya Pentecote ku rwego rw'igihugu nka Super Archeveque. Azoba afise icegera ciwe Super Archeveque icegera, azoba afise icegera ciwe vice Super Archeveque Onesphore RUKWIRIKANYA yarasanzwe arongoye ishengero rya Pentecote y'Ubujumbura. Iyindi mpinduka ikomeye yabaye nuko hashizweho urwego nshingwantwaro Conseil d'administration irongowe na Pasteur Charles KARENZO, vice président wiwe akaba ari Claver. Hashizweho kandi aba Archeveque batanu mu Burundi bazuramutswa intara zitanu zigize igihugu arizo Burunga mu bumanuko, Buhumuza mu buseruko, Butanyerera mu buraruko, Gitega hagati hamwe na Bujumbura mu burengero. Intara ya Bujumbura ikaba yahawe uburongozi bwa Archeveque Onesphore RUKWIRIKANYA yararongoye ishengero rya Pentecote y'Ubujumbura. Intara ya Gitega ikaba irongowe na Archeveque Claver. Intara ya Buhumuza irongowe na Archeveque Sebatien. Intara ya Butanyerera ikaba irongowe na Archeveque Jacques mu gihe intara ya Burunga irongowe na Super Archeveque Esron ari nawe arongoye ishengero rya Pentecote ku rwego rw'igihugu. Iyindi mpinduka yabaye ikaba iyo gufuta ivyahora vyitwa amamisiyoni. Pentecote ikaba yari isanzwe ifise amamisiyoni ashika ku 15, muri kino gihe ayo mamisiyoni akaba atakiriho. Ivyahora ari imbibe z'ayo mamisiyoni canke amatati ajanye navyo bikaba vyakuweho, aho buramatari azoba ageza kurongora mu bijanye n'igihugu, akaba ari naho Archeveque azoba ageza uburongozi mu bijanye n'ishengero rya Pentecote. Hagiye gutegurwa kandi amategeko agenga izo mpinyanyuro nshasha kandi aba Archeveque babijije kuri Archeveque umukuru Super Archeveque bakaba muri kino gihe bafise ububasha bwo guhindurira aho bakorera aba Reverend Pasteur bahora barongoye amamisiyoni canke bakabasubiriza. Uburongozi bwose mu ishengero rya Pentecote muri kino gihe bukaba buzoba bufise ikiringo, ivyo kugumbira ubutegetsi canke gukurwaho n'urupfu bikaba vyafuswe. Super Archeveque afatanije n'icegera ciwe hamwe na Conseil d'administration bakaba bafise ububasha bwo gukuraho umu Archeveque yagiye mu bitabereye. Conseil d'administration ifatanije n'inama y'aba Archeveque bakaba bashobora gukuraho Super Archeveque mu gihe awushije intumbero nziza. Twobamenyesha ko ishengero rya Pentecote ryari rimaze iminsi mu matati atavugwa hejuru, ariko yari hagati y'uburongozi mu misiyoni hamwe n'uruhara rwa CPBU, Communauté des Églises Pentecôtistes du Burundi batahurizako. Inkuru tukaba tuzoyikurikirana.